Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanywa ICTV n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cyane. Amakuru agiye kugaruka ku gisata c'umutekano, tukaza no kugaruka ku makuru avugwa muri politike. Hari amakuru yihuta cyane arabana n'umutekano muri Mabayi, ibintu vyakomeye hariko harabera imigwano ikomeye. Iyo migwano yoba iriko irategwa nabande, ese hoba harabamaze kugwa muri iyo migwano? Amakuru ava Mabayi yarateye ubwoba cyane, vugwa ko hari abasirikare bamaze kugwa muri iyo migwano ndetse no gwamo gw'ibikoho vya muzinga biriko birasakirana muri Mabayi. Turaza kubigaruka ko amasoko yacu Mabayi hari amakuru ahejeje kuturungikira, turaza kuvyumva muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Hari izindi nkuru turi buze kugenda turabashikiriza, turaza kubabwira ko hari ivyinshi vyamaze kuvugwa muri Gitega. Icariho cumushikiriza manza akaba yasabiye ibihano bigera ku gupfungwa y'imyaka 5 kubikekwa guhuza ibitsina babisangiye. Muri ano makuru muraza kubikurikira. Nayo mu ntara y'Amakamba ihagarikwa ry'urutavanako ry'abadandaza, turaza kubabwira imanza zishika 30 zikibiriraho zaciriwe abadandaza mu kiringo kidashika iminsi 7 mu ntara y'Amakamba no mu buraruko bw'u Burundi kubw'amasoko muri pariki y'iyo ntara. Turaza kubaha idonido no kurabo bapfunzwe, tuze kubabwira n'icatumye bapfungwa. Ngizo ingingo nkuru z'amakuru yacu, hari n'ibindi nakubwiye mu mfunyapfunyo urubuze gukurikira mu buryo bw'idonido. Niba utarafyonda kuri subscribe wobanza ugafyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikigwa navyo. Imabayi vyakomeye, ariko imbere yuko tuja Imabayi turaba imigwano iriko irahabera, katubanze dutangurire muri Makamba ihagarikwa ry'urutavanako ry'abadandaza. Imanza zishika 30 zikibiriraho zaraciriwe abadandaza mu kiringo kidashika iminsi 7 mu ntara ya Makamba mu buraruko bw'uburu ni mu bumanuko bw'u Burundi. Kubw'amasoko muri parike y'iyo ntara yemeza ko abo bapfunzwe, abo bashengezwa bakurikiranwa ku caha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kugumuka ku ngingo ya leta. Abenshi muri abo badandaza bakaba baburana bemera icaha. Abadandaza 7 bararengutse inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri mu manza zikibiriraho muri sentare nkuru y'igihugu ya Makamba. Umwe muri abo barengutse hakaba yaragirijwe kwinjiza baciye mu kinywabi amatelefone ngendanwa n'ivyo bijana babikuye muri Tanzania. Ubundi yagirijwe kuduza ibiciro vy'ibinyobwa vya Burarudi. Abandi 5 bagiriwe n'icaha co kugurisha umwavu w'ikizungu. Umwe muri bo muri abo badandaza yarahakanye ivyo yagirizwa n'icariho cumushikiriza manza wa Republika, abandi baburana bemera icaha. Inyuma y'urubanza hicariho cumushikiriza manza wa Republika yasabiye igihano kiva ku myaka 3 gushika kuri 5 n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese. Ibidandazwa vyafashwe bitegerezwa gushigwa mu kigega ca leta. Kubw'amasoko muri parike ya Makamba abadandaza 6 bari bararengutse ku munsi wa 5 uheze, abandi nabo kuri ubu wa mbere. Bose bakurikiranwa ku caha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kugarariza ingingo za leta, kuko badugije ibiciro vya Burarudi, gukora urudandazwa rw'umwavu rutemewe n'amategeko canke urudandazwa rw'ibitoro biva muri Tanzania. Ariko nanone muri iyo dosiye haravuzwemwo ibirabana n'ibiturire. Kubw'abadandaza twavuganye, inzego z'ubutungane n'igipolisi zikoresha izo manza mu kwegeranya amafaranga y'igiturire. Barengutse imbere y'abacamanza, abo badandaza bategekwa gutanga igiturire kiva ku bihumbi 500 kugeza ku miliyoni kuri bamwe mu barongoye igipolisi kugira ngo barekugwe, niko bivugwa na rimwe mu masoko yegereye iyo dosiye. Bashikanywe muri parike, ivyo vyabereye kuwurongoye parike y'intara no kuwurongoye senare nkuru y'igihugu. Bashikanywe kuri parike, ivyo vyarabaye kuwurongoye
pareke y'intara no kurongoye sentare nkuru y'igihugu. Bakaba basaba igiturire kingana nico batswe mu gipolisi kugira ngo ntibacirwe gupfungwa imyaka iva kuri 3 gushika kuri 5 nk'uko igitabo mpanavyaha kibitegekanya. Niko ababibonye bashinga intahe. Abikekwa ko icaha batanga ico giturire bararengutswa mu rubanza rw'ikibiriraho, ariko inyuma y'umwiherero bakaca barekugwa. Nubwo biruko bategerezwa gutangishwa ihadabu y'ibihumbi 200 y'amafaranga y'amarundi. Hari ihonyangwa ry'amategeko ryibonekeza. Amasoko menshi mu gisata c'ubutungane yemeza ko izo manza zikibiriraho zikogwa hahonyanzwe igitabo mpanavyaha c'u Burundi. Mu mategeko izo manza zitegerezwa kuba amasaha 48 inyuma y'ihagarikwa ryo wikekwa ko icaha. Abenshi mu bakekwa ko ico caha bararenza amayinga 2 bapfunzwe imbere yo kurenguka imbere yo gucirirwa urubanza. Niko isoko mu butungane ryatubwiye, ariko rikaba ritashimye kwidondora. Uwo mwanya wose ugenewe kurondera ibiturire kubajejwe ubutungane n'igipolisi. Niko amasoko yegereye igipolisi na pareke yashinga intahe. Abategetsi bavugwa muri urwo rubanza ntitwabatoye kugira ngo bagire ico bashikirije. Imbere yuko tuja kubirabana n'umutekano ndetse n'ibiriko birabera muri Mabayi, tubanze dusimbire Igitega icariho c'umushikiriza manza kaba yasabiye ibihano bigera ku gupfungwa imyaka 5 kubikekwa guhuza ibitsina babisangiye. Ngaho turacari mu gisata c'ubutungane. Mu rubanza rwabereye mw'ibohero rikuru kuri wa mbere Gitega, umugwa mukuru wa politike, cariho c'umushikiriza manza wa Republika yagirije abo bapfungwa 24 guhuza ibitsina babisangiye. Mu bijanye n'amategeko yise ico caha kurenga imico n'akaranga vy'u Burundi, aca abasabira igihano co gupfungwa kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 5. Abo bagirizwa barahakanye icaha bagirizwa, basaba kwezwa. Abo bari bafashwe kuwa 22 Ruhuhuma mu gihe bari mu nama nkarishabwenge muri karitsiye Rango ni mu gisagara ca Gitega. Abo bantu 24 barahakanye icaha bagirizwa. Basiguye ko bahagaritswe mu gihe bariko barakurikirana inyigisho kubijanye no kwitunganiriza imigambi zitangwa n'ishirahamwe rizwi kandi ryemewe n'amategeko mu Burundi. Icariho c'umushikiriza manza wa Republika yasabiye igihano co gupfungwa imyaka 2 abo bari bitavye iyo nama. Ku bantu 5 bari mu ndongozi z'iryo shirahamwe ryitwa Muco, yasabiye igihano c'imyaka 5 yongera ko abagiriza guhamagarira abantu mu busambanyi. Abo 24 basavye kwezwa icaha. 14 muri bo bakaba bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, nayo abandi 10 bakaba baburana bidegemvya. Urwo rubanza rwashizwe mu mwiherero. Ingingo yafashwe hizosomwa mu kiringo kitarenza amezi 2. Umwe mu baburanira yamenyesheje ko yizeye ko urubanza rutazohengama, agasabire kurwa ry'abakiriya biwe. Icariho c'umushikiriza manza ntiyashoboye kwerekana ivyemezo, niko yikeza. Gushika muri Kigarama 2022 ibihugu 68 kw'isi vyariyamirije uguhuza ibitsina kuba bisangiye. Biri muri Aziya, Afrika no mu bihugu vy'Uburaya. 11 muri vyo biranahanisha igihano co gupfa abahuza ibitsina babisangiye. Mu Burundi bahanishwa igihano gishobora gushika ku myaka 2 yo gupfungwa hamwe n'ihadabu. Tuve kuri ivyo tugaruke ku nkuru zirabana n'umutekano. Muri komine Mabayi abanyagihugu barafise ubwoba inyuma y'intambara yaraye ihabereye. Muti none vyo bavyifashe gute, umutekano wifashe gute muri Mabayi? Amakuru twahawe n'amasoko yacu muri Mabayi avuga ko abasirikare 2 n'abarwanyi 2 bavugwa ko ari interahamwe baraye baguye mu ntambara yabereye nijoro ku mutumba wa Kivogero ni muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke.
ivyo bikaba bivugwa n'abanyagihugu bo muri iyo komine baraye ntibuca kubera urwamo rw'amasase. Umwe mu banyagihugu yatubwiye ati mwaramutse, turipfuza ko mwotohoza amakuru y'imabayi mu Cibitoke, twaraye inkoho ari nyinshi, amakuru numvise ngo zoba ari interahamwe zariko zigwana n'abasoda b'u Burundi. Abaroberi b'Abanyarwanda bari basanzwe baza kurondera ivyo bapfungura aho muri komine Mabayi. Ejo rero abasoda na documentation baramenye amakuru baca barabatera. Intambara yabereye ku mutumba wa Kivogero. Amasase twatanguye kuyumva isaha 5:30 z'ijoro, bamaze nk'isaha n'igice barasana. Mu bucagucagu twumvise ayandi masase makeya. Amakuru twakuye ku bitaro Imabayi avuga ko hapfuye abasoda 2 n'abaroberi 2 nyene. Ibiziga vyabo biri mu buruhukiro bw'ibitaro. Hariho n'abasoda 3 bene interahamwe imwe bakomeretse bagira bajanwe na ambulance. Naho abantu bari bafise ubwoba bwinshi, hano abantu barafise ubwoba bwinshi ku musozi wa Kivogeroho imirimo yahagaze. Bikaba bivugwa ko hoba hariho inzu abasoda bakikuje bikeka ko irimwo interahamwe. Amasase ashobora gusubira kwaduka. Aho Kivogero interahamwe zari zisanzwe zihaza. Abanyagihugu baho ngo bari bazimenyereye. Imisi ya dimanche buca ari lendi na mardi buca ari mercredi interahamwe zama zihaza. Ejo wari umunsi w'isoko Imabayi. Ibi bintu vy'interahamwe bimaze imyaka myinshi hano, barakwiriye kuzituza tugatekanirwa. Ubwo n'ubutumwa twahawe n'umunyagihugu w'Imabayi avuga ukuntu baraye ntibuca bumva ibikoho vya muzinga bisakirana ndetse n'intambara zikomeye zihuza abasirikare b'u Burundi, nawe bivugwa ko ari interahamwe. Ariko nanone abanyagihugu bo muri Mabayi murashobora kuturungikira izo nkuru zose, amakuru mwoba mufise, maze tukabitangaza abarundi bakamenya ibiriko bibera ngaho iwanyu. Ayo rero ni amakuru harabana n'umutekano yariko arahavugwa, ariko nanone tukaba tukiriko turegeranya izindi nkuru zitandukanye. Mu kanya gato muraza kuzikurikira mu buryo bw'itonito.